Beli Cresus Ganira tugusanze muri village olympique tugomba ubwa mbere ubwire abanonotsi abantu bakunda inkino abarundi muri rusangi mbega muri kino kigo ca Jeux Olympiques ubuzima bwaho bumeze gute? Ubuzima bw'aha ni ubuzima buryoshe cyane ahantu hose ugenda uhura n'abatlete bameze nka wewe uhura n'abantu bamaze imyaka n'imyaka bariko baritegurira izi nkino bashobora no kuronka amashance yo kubona abatlete bazwi ukaraba ukuntu bifata ukuntu bameze indya ziruzuye ntahantu heza gose donc ni experience nibaza ko mu batlete wese yorondera mu buzima kugira nego si Jeux Olympiques yawe ya mbere mugabo uravye muri kino gisagara ca Paris muri zino nkino wibaza yuko hari aho bari itandukaniro niyo wabayemo muri Tokyo mu mwaka wa 2021? Itandukaniro ni nini kuko muri Tokyo ubona hariyo Covid donc hari ama restriction menshi hari aho tutashobora kuja ntibashobora gusohoka ntibashobora hari ibintu vyinshi vyahaba ntibashobora kugira imigenderanire n'abantu ngo muvugane umwanya munini ngo muhure ngo kubera Covid justement ariko ngaha anye ko Covid yagiye abantu murahura abantu muramenyana urashobora kugenda ushaka urashobora gusohoka donc bica bizana iyindi ikindi kirere gituma inkino zimera neza inkino ziryoha nkuko bavuga Jeux Olympiques c'est pas sport gusa ni urubanza donc ushaka rutuma urubanza rumera neza. Tugaruka inyuma gatonya umunsi wo kugurura inkino wari umunsi ukomeye ku bantu notsi batandukanye défilé olympique ibera mu mazi mwabayeho gute novuga muri iyo défilé cyangwa novuga ari une sensation vyaguhaye? Défilé yari un peu originale kubera bwari ubwa mbere haba muri Jeux Olympiques zose kuva zikibaho bwari ubwa mbere défilé baye mu bwato umva ntitwari ko dora défilé twe duhagaze gusa ntiwamenya aho kamera iri kiragukamera ntiwamenya aho uraba abantu bari hariya abantu bari hose numva ntiwamenya aburamutsa numva byari biri bizarre ariko byari experience nziza gose bon nivyo yuko imvura yari kiragwa donc byaraje na gatonyi ariko ni ikintu nibaza tuzofata twibagiye kuko ni experience iba rimwe mu buzima bwawe canke kabiri gake antwa mu buzima bwawe donc uronse amahirwe yo kuba userukira igihugu ukaba uri kuragiserukira imbere y'amakungu nibaza ko ari ikintu umuntu atoshobora kwibagira donc nabibayemo neza cane gose. Tuje ku ruhande rw'inkino nyezina tuje ku imiteguro yari ihagije kuva itariki 7 mushitse ngaha gushika naho novuga ku itariki ya mbere zo ku 8 muja mu ihiganwa nyezina. Bon je mvuze ku bwanje ko nsanzwe ngaha mu Bufaransa nivuga ko imyiteguro yari kimera neza yari imeze neza gose jama objectif nari mfise narayiteguriye neza dushitse ngaha naho ntaco twabuze nta ngorane nigeze haba byaciye bituma rero twitegura neza ku bwanje niteguye neza muri jewe narashoboye kwiha ibintu byose no kenera kugira nshobore kwatanya ama objectif nari mfise donc twagushika ubunye ku bwanje imyiteguro yari imeze neza. Tuje rero ku munsi w'ihiganwa hari ku munsi w'ejo muragiye novuga muri piscine olympique avant peut-être yuko mu higanwa uyumva gute? Biragoye kuvuga ukuntu umuntu yiyumva avuye ko aja guhiganwa kuko ibintu buri kurumva ibigumbagumba biba bihari ni vyinshi ku buryo nawe ubura ukuntu kwifata ntuzi ko uryoherwa ntuzi yuko kwizera ntuzi yuko ushavura kwera babiri chambure uburi stressé ufise pression bon je ndayimenyereye gato nirumva akenshi usanga mbandi ko exterioriza mbandi ko ndasara gato kugira umuntu abibagire gato n'impigano agiye kugira ariko je personnellement byagenze neza ama objectif nari mfise narashoboye ndagira umwanya mwiza ndagira record national yari objectif yanje nari nzi ko nazoba qualifié mu mafinale kuko umuntu azanga hazi niveau mfise natation sport ushasha cyane mu gihugu cacu kandi irabaye evoluer ku buryo no baja muri finale muri Jeux Olympiques wanashaka no babwira yuko n'igihugu ntikidufasha cyane mu bintu byinshi gose ariko je batako mu athlete turagerageza kuzana ayo machangement azotuma muri future haba abantu bazoshobora kuja mu mafinale ya Jeux Olympiques
donc je kubganje novuga yuko vyagenze neza cyane gose ma objectif nari fise narakurikije narakwije dukuri vraiment ngenyowe cyane gose kandi yego nuko yego twibutse mbere gushika kuri ku masegonda 23 n'ibice 80 Mathias 80 wari ku mwanya ungana gute? Nari ku masegonda 24 24 secondes et niyo nari ndiko. Donc l'objectif c'était vraiment yo kuja munsi ya masegonda ya 24 et donc nivyo nashoboye kugira nego kandi n'ikintu gihambaye gose muri natation abantu benshi ntibabitahura cyane ko batamiyo sport ariko ikintu gihambaye cyane kora ku isegonda surtout muri distance ntonya nka 50 metres isegonda ni ikintu kinini nyagose. Nta gucira mu twabonye muri classement y'abanyafrika muri 50 metres de nage libre tabonye kuri mu bambere eske nta bazoba bayikuraho canga bakurengane muri izi nkino zisigaye ho hari abandi banyafrika bashoboye novuge je kuba qualifier muri demi finale même pour la finale. Ya nta munyafrika numwe yashoboye kuja muri demi finale ya ubunye wanashaka finale za kuno munsi ku mugoroba nta muntu numwe yagiye muri finale atari munsi y'imisegonde 22 donc ni niveau ikomeye cyane gose nta munyafrika numwe yashoboye kuja muri finale yego. Peut-être kandi kabazo uri porte drapeau niko ntuvuga bakwizigiye muri kano kanya tuko turumva umunonotsi umwe atashoboye kubandanya namwe tuheje kumva ko n'uwundi ataza kwiruka no munsi mwijoro kubera imvune ntibiguca intege avec ton équipe? Ego nibaza ko ari ibintu bica intege gose kuko bon ari ikintu ca santé ni ikintu gishika ku banonotsi kuko mene ko surtout twe muri mu Burundi aba sportif dufitse baboneka cyane mu isi yose n'abatlete donc haya twe dufise abantu b'abatlete bakomeye gose muri athlétisme donc birashika ugasanga barakomereka kuko bagira ama compétition menshi haya c'est pas les Jeux Olympiques gusa bagira ama compétition menshi donc kona numvise ko Rodrigue yashoboye kuba yaragize ingorane birashika mbwa birababaje mbwa birashika nuko nyene bimeze. Hanyuma kuri ico cyo mu atlete wundi ari ngaha no kuri sino nta information zishifise peut-être n'ama décision barahabaye mu batujejwe mu badutwara je personnellement mu atlete no musina munyara akomeye yarameze neza sintarambwira yuko atazogira competition cyo nebaza ko nzobivugana nawe ariko nibaza yuko muri sport fo kwiyatanda ku bintu byose ibintu nk'ivyo birashika umuntu agakomereka ntashobore kugira competition. Ego birashika vraiment n'ibintu bisanzwe muri sport ça fait partie de la vie sportive kugira ama accident hanyuma bikamubuza ku concourir kuko nguyo concourir yogira course ubunye hanyuma mu yandi ma competition naho kazosanga bice vyagrava n'indi ngorane muga jusqu'à présent byo n'ibintu bisanzwe vraiment twe ntibiduca intege uko tubibamwo kenshi. Ego ni gatonya kabaza mpava ndakubaza peut-être iyo muri Jeux Olympiques havugwa amakuru menshi banonotsi biwacu hari uburyo batahawe ntibakurikiranwa bikwiye ano makuru niyo cangisi niyo amakuru niyo cyane sishaka kuja mu detail mugabo niyo abarundi hari ikintu batazi nuko igihugu cacu gifise ingorane zinshi peut-être politique cana handi mugabo dufise ingorane ya leadership bica bitusha ku madomene yose urumva donc abatlete babayeho nabi gose je ndiko ndavuga gatwe kanje mubayeho nabi muri village olympique canke n'imbere yo gutegura amahiganwa nkayo en général igihugu twe ntituri igihugu sportif twebwe ce qui veut dire yuko abanyagihugu n'abadutwara ntibafise iyo mentalité sportive ituma bashobora kwa kompanya canke gushigikira aba sportif ariko basekura igihugu twe nimba duserikira igihugu si kwera ngo dushaka kubaho neza oya dusega igihugu tugikunda dushaka ko kimenyekana mu makungu yose rero birashika ugasanga abatlete batashe batanezerewe baba bafise impamvu abanyagihugu defa ntavyo batahura twe nka jewe nifatiye exemple kuri jewe ndatukwa mu réseaux sociaux barakunda kudutuka ngo ntaco tumaze ngo ntituzana imidari ibiki muga ntibabazi inyuma iyo mufuma mu biheba oya ntidushaka kubiheba ko ntitwabikoze kwera abo ntitubikora kwera abo bantu tubikora kwera tukunda igihugu turabarundi tuzokwama tubikora bashaka badutuke tuzokwama tubikora ariko ntibaza ama réalité derrière ntibaza ama sacrifice dukora ntibazi yuko tutashigikirwa kugira dushika ntibazi ukuntu twashitse ngaha ntibazi yuko igihugu kitadufashe kugira dushike ngaha
je nta igihugu ntikize kimfasa kugira nshika muri Jeux Olympiques. ariko umunsi umushikiranganje abasezera yaravuze ati akabahasha kubaherekeza karatekanijwe urongoye seno aravuga ati akabahasha k'amadolari amajana 3 n'ihenda karategekanijwe nanaho mba batagerageje. Oya ivyo nivyo bababwiye twebwe dufise ibindi tuzi ariko ego ministre yaje ngaha anye vraiment yadufashe neza mugurumva je ivyo ndikumvuga yaje ngaha kora turi aha yaje ngaha kora twashitse aha none kugira dushika naho vyagenze gute ega nico abantu bateza kwibaza vuga gushigikirwa mu nteguro rero kandi integuro ziki kandi twamaze gushika aha erega umuntu yitegura kugira ashika aha umvise izo nteguro zoba twamaze gushika umva bise sans ntibibaho umusaba rero ko mu integuro ziba avant yuko les Jeux Olympiques zihaba wanashaka mu bindi bihugu biri développer ni imyaka 4 avant uko préparation ba pendant 4 ans twe twarashitse ngaha anye siko dushaka yuko igihugu cacu kidufasha kugira hari abatlete benshi bari très talentueux mu Burundi wanashaka no muri natation je ndabivuze abatlete benshi bari talentueux gusumba jewe ariko batashoboye gushika ngaha anye kandi babishoboye benshi simvuze muri natation gusa aba sport mera aba judo hari umukobwa umwe wisigura gute barahari baruzuye dufite umuboxeuse ari yasigaye mu Burundi vyagenze gute ugira no yabishatse ugira ntari karakora barahari dufite abatlete bakomeye cyane bari mu Burundi bicaye hajya batashoboye gushika ngaha anye sinovuga nta ma sport menshi dufise batashoboye gushika ngaha je ndabivuga ko ndabazi twarajana ama competition ya hafi na hafi muri East African barakomeye cyane mugabo kuri ki batashoboye gushika ngaha anye nubwo buryo na ama opportunité babura yo kuja guserukira igihugu ama competition kwiqualifier etc. Je nimba nashitse ngaha anye nuko naronse impigwe si igihugu camfashije ivyo ndabivuga n'umutima ndababaye kuko umwana w'igihugu ndashaka ko n'abadutwaye babimenya twe turakunda igihugu kandi turabishaka tukeneye ko badukurikirana c'est pas parce que twashitse ngaha anye ko bakaca baza ngo baje kudufasha ego ni vyiza ko baza kuturaba kuno tumerewe ni vyiza cyane biraturyohera ariko hari ibintu tuba twakoze twebwe dushobora gushika ngaha anye siho bari cyo kintu ko bakimenya twe ni dushaka ko baza kuturaba twashitse aha uko nimba dushitse anye ahubwo kwari kuca tubashimira tukagira ama performance ari midari twari kuca tubashimira mugifo ko baza kuturaba tukiri hajya hasi tukiriko turarondera gushika ngaha anye ico nico kintu abantu bateza gutahura donc sinon yego umushikiranganje yaraje gouvernement raduhaye akabahasha ka 300 nkuko babwiye mugo iyo ni gouvernement je précise ni gouvernement y'u Burundi je singaya kushaka ari gato ari kanini bivanye n'abantu mugabo uko kaje sindakagaya hari ama competition menshi twagize Jeux Olympiques zeze narakime baduhaye ngo no musi twakaronse turagashima kuko nyene kari uko twene nko nababwiye abantu no sintituza ngakora amahera tuza ngakubera dushaka ko igihugu kimenyekana rero ko kaje kari gato ari kanini atacu baduhaye tubishima uko nyene kuko twari sacrifice bikwiye twe twarashitse aha nivyo twe dushaka donc nivyo ariko habivuze tara basigaye inyuma mu Burundi ariko akamo utera abandi ba sportif surtout bakiri bato bifuza gushika ku rugero nkuru mumaze gushikako akamo nakaye cambe no bahanura nuko ntibaze baje kurondera amahera kuko ntaye bazoronka arabaciye umutima ariko oya ndabibabwiye ko natunayo turoga igihugu turacari igihugu kiko kiri developer ngabo iyo mvuze kwi developer ntibumva amahera directement ariko wumve ko turacari ko turi developer mu vyumviro igihugu kiko kiri developer mu vyumviro donc ntibazoze baje kurondera ibintu vy'amahera ngo baza kurondera ubushimwo nibaza urukundo rw'igihugu d'abord objectif nuko igihugu kimenyekanwa objectif nuko dushobora kwereva kuduza igihugu tukaba nk'abandi tugakomera nk'abandi mu madomene yose aho sivuze muri domaine ya sport gusa mugabo en general tukaduza ico gihugu ku buryo kimenyekanwa maybe niko bizoca haza changement iyo ni objectif no bwira cyane cyane aba sportif jewe kuva ndumwana nagenda mu match madije nyene igihugu ni camfasha igihugu ni cari kinzi naragenda mu ma competition hafi za East African nkagira imidari ntihagire umuntu numwe muri gouvernement za nti urakoze ndende ndabivuze namaze imyaka 5 ubu nuko navuye mu Burundi kuva 2019 avant yuko mva mu Burundi naraserukira igihugu muri championnat d'Afrique muri championnat régional nkazana imidari ishika nka 8 nta muntu numwe muri gouvernement canke umuvyeyi vyitwaye ko umu autorité yumvuze umuvyeyi sadire muri autorité y'igihugu baza aho tugana nti urakoze donc c'est pas sindiko ndaca intega ba sportif ngo ndavuga nti nimuze
muje kurondera ko babashimira canke iki muze mu mutwe mushaka gukunda igihugu no kumenyekana igihugu hanyuma maybe ivyo bindi tushabiza hanyuma n'ibindi bihugu nuko vyagenze abantu baragiye barakunda igihugu hanyuma rero abantu bacatangura bafasha natwe nuko bizogenda donc nico kintu cambe ndababwiye hanyuma ibisiganye ni gupersevera bibababaza bizoba bihari bazobabaza hanyuma nyene tugumeko ego natwe turi ngaha kora dupersevera ego Kazoza FM, be your own boss.